Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 20 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka gatandatu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Paulo na bagenzi be bagendera abavukanyi bo mu Bugereki na Macedonia. Intureka imaze gucureha, Paulo ahamagara abigishwa arabaremesha, arabikebanura, nawe agenda muri Macedonia. Amaze guca muri izo ntara no kubaremesha n'inyigisho nyinshi, arahava ashika mu Bugereki. Ahamara amezi 3. Igihe yagira yurire ubwato ngo agende mu Busiriya, amenya ko abayuda bariko bamubwira inama, acafata ingingo yo gusubira muri Macedonia. Sopatolas mwene Purosi w'Ibereya, Arisitariko na Sekundo Bitesalonika, Gayusi w'Iderebe na Timote baramuherekeza, hamwe n'abandi bo muri Aziya, Tikiko na Torofimo. Abo bose badutanze imbere baturorerera i Troasi. Twari twaje mu bwato hanyuma y'imisi y'imikate itambiye kuva mu gihugu c'Abanyafilipi. Twamaze imisi 5 mu gushika mu gihugu c'Aba-Troasi, aho twamaze 7. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga rivuga ngo Paulo na bagenzi be bagendera abavukanyi bo mu Bugereki na Macedonia. Paulo na bagenzi be, ariko iri jambo ngo bagendera abavukanyi. Aba bavukanyi bo mu Bugereki no muri Macedonia. Bana b'Imana, abavukanyi, hari abantu benshi bumva abavukanyi ko ari abo mwavukanye canke ari abo mu muryango kwa banyokwanyu, kwa basowanyu, kwa banyogosenge n'ahandi. Ariko aba bavukanyi n'abantu bari bubaha Imana. Ni umuntu kandi uwo ari we wese, umuntu uwo ari we wese n'umuvukanyi wawe. Bibiliya rero irabyubahiriza cyane ngo abavukanyi babo. Rero mugenza we umugire nk'umuvukanyi, wumve ko ari uwo mwose bere rimwe. Abantu bahuriye kuri Yezu Kristu n'abantu baba barose bere rimwe, bumva ko Yezu yabitangiye yababambiwe ku musaraba. Aba rero babavukanyi sabari baravukanye na Paulo, ahubwo nuko bari baramwumvise, bumva ko basangiye ukwemera, basangiye ijambo ry'Imana, basangiye ibyiza bya Yezu Kristu. Rero natwe turakwiye kumva ko abari bo bose ari abo tuvukana. Nawe umuzi kwinabi niki, ariko wumve ko akwiye kuba umuvukanyi wawe. Ushoboye kugira icyo umufasha, umufashe, umwitwararike nk'umuvukanyi wawe. Reka rero tugende mu ijambo ry'Imana. Idonido akarongo ka mbere kavuga ngo intureka imaze gucureha, Paulo ahamagara abigishwa arabaremesha, arabikebanura, nawe agenda muri Macedonia. Bana b'Imana, intambara imaze gucureha, Paulo arabahamagara abigishwa abo yigishije ijambo ry'Imana,
arabaganiriza, arababwira ijambo ry'Imana, arabaha impanuro ngo arabikebanura kugira agende muri Macedonia. Yego, kugira agende muri Macedonia. Ariko intambara imaze gucireha, twabonye audio canke video zibiri zakurikiranye kuva ku karongo ka 21 aho twagejeje ku karongo ka 40 harimo audio canke video zibiri. Twabonye intureka icyo yari yavuyeko. Urumva ko intureka yari imaze gucureha, hahandi babandi bagumuka wa wundi Demetrius, reka ndabe sinihende, wa wundi yitwa Demetrius yahingura udusengero. Intambara intureka yari yaturutse kuri Demetrius umwe yahingura udusengero, no yongera yamamaza avuga ati wa mugabo yitwa Paulo nguwo yarafashe ngaha arahigisha ibyahigisha, none yafatiriye na Aziya agenda yigisha kwizi mana zacu atacyo zimaze. Ati rero nimutamwiyamiriza ngo muve hasi, tuzokwisanga na Artemisi, nyimbari ya Artemisi ya mana yabo y'ingore ngo itagifise ijambo mu gihe munazi iyo mana bayubaha. Ibyo rero nibyo twabonye ko byari byazanye umugumuko, bigatuma haba bakubitwa, bigatuma Paulo bagenzi we banamubuza ati ntaje hahandi twabonye bari ko barakorera iyo migumuko canke se aho bakorera inama. Ubwo rero mu iyo migumuko imaze guhera bakabona biracureshe, nicyo cyatumye Paulo rero atuma ko abigishwa biwe abo yigisha ababwira impanuro ingene bazoza babyifatanko, bariko baravuga inkuru nziza, bariko baramamaza Yezu, arabasengera arabakomeza babwira Yezu, kuko Paulo Yezu yabonye sicyo kimwe n'abigisha barababwiye ati burya Yezu bimeze uko. Paulo yabashingira intati Yezu naramubonye, Yezu niwe yambwiye kugenza ukunuku. Rero abamwumva barumva koko kwababwiza ukuri, na cyane cyane ko bari bazi ukuntu Paulo yahama abakristo. Kabiri havuga ngo amaze guca muri izo ntara no kubaremesha n'inyigisho nyinshi, arahava ashika mu Bugereki. Ngo amaze guca muri izo ntara, ngo yamaze kuganiriza n'ababigishwa biwe, ngo yabaremesheje n'inyigisho nyinshi yababwiye kabisa. Acarabandanya rero niko kugera ashika niko kugera mu Bugereki. Gatatu avuga ngo amara amezi 3 igihe yagira yurire ubwato ngo agende mu Busiriya, amenya ko abayuda bariko bamubwira inama, acafata ingingo yo gusubira muri Macedonia. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Yarigishije abigishwa abo yigisha inyigisho nyinshi, ariko ngo yaragiye guca mu Busiriya, yaragiye kuja mu Busiriya. Mugabo abayuda aramenya ko abayuda bariko baramugira inama mbi yo kumugambanira, acaraheba kuja mu Buyuda, acasubira Macedonia. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Bamutesheje umurongo yari karagenderamo, ariko ni Imana yarabona ko kumbure hari abandi bantu bakenewe ahariho hose yogenda akavuga ijambo ry'Imana kandi abantu bagatabagwa. Kane, Sopotorosi mwene Purosi w'Ibereya, Aristariko na Sikundo b'Itesalonika, Gayusi w'Iderebe
na Timote baramuherekeza hamwe n'abandi bo muri Aziya, Tikiko na Trofimo. Aha batubwira abantu bagiye bamuherekeza, abamubaye hafi mw'ibyo bihe yararimo. Batubwiye amazina, ubwo nuko kuyasubiramo ntibyoroshe, ariko uyasome nawe muri Bibiliya ubamenye. Igikuru mu kumenya yuko hari abantu b'inkoramutima babona umuntu bikomeye kuri we, bakamushigikira, bakamuba hafi, bakamuremesha, bakamugaburira, bakamuha amazi, bakamwambika, bakamubwira ati rema turi kumwe. 5, abo bose badutanze imbere baturorerera i Torowasi. Abo bose rero bari bakunze Pawulo, bana batanze imbere ngo baza kubarorera ahantu yitwa Torowasi. 6, twari twaje mu bwato hanyuma y'iminsi y'imikate itambiye kuva mu gihugu c'Abanyafilipi. Twamaze iminsi 5 mu gushika mu gihugu c'aba Torowasi, aho twamaze 7. Baratubwiye rero babandi barabatanze imbere bari bafashe ubwato kugira bagenda muri Torowasi, kandi ubwo rugendo barumaze ari uko hari hahejeje kuba umunsi mukuru, kamana umunsi mukuru yego w'imikate itambiye. Bana b'Imana rero, nubwo tujya imikate canke tugira iki, murumva ko abandi bakunda kuziririza cyane, ntimukwiye no kujya imikate mutikoreye, mukwiye kuza murajya imikate itambiye. Niko muri Bibiliya. Reka dusubire kuri 6. Twari twaje mu bwato hanyuma y'iminsi y'imikate itambiye. Bagiye gufata ubwato ari uko bari baje iminsi yo kujya imikate itambiye. Ni nkaho umuntu yovuga ati twisonzesha indwi yose, bakisonzesha indwi yose batajya. Rero no ni nkaho bavuze bati ubu dufata iminsi 7 tujya imikate itambiye, bagaca bafata iyo minsi 7 bajya imikate itambiye. Rero ngaha mu bazungu abantu bemera by'ukuri kuri kuwa 5 Mweranda canke se mu gihe cy'ikarema, urasanga bakora imikate y'abantu bemera Imana, bemera Yezu kabisa. Haba hari ibyo kujya byateguwe abantu bagomba kugura mu masoko, kandi iyo minsi heze n'ibyo bintu ntiwongera kubibona. Barazi rero ko hari abakristu bajya imikate itambiye canke itavangavanze n'ibindi bintu, canke nyene bajya ibyo kujya bihuye n'igihe cy'ikarema. Nuko bimeze. Kuva mu gihugu c'Abanyafilipi twamaze iminsi 5 mu gushika mu gihugu c'aba Torowasi, aho twamaze 7. Ngo bamaze iminsi 5 mu gihugu muri Filipi, mu gihugu cyo muri Filipi barahamaze iminsi 5, hanyuma baca barabandanya muri Torowasi naho bahamara 7. Aho hose rero bariko baravuga ijambo ry'Imana, bariko barigisha ijambo ry'Imana, bariko barabwira abantu gukomera muri Yezu Kristu. Nicyo gituma byarandagase no mu Burundi, no mu Rwanda, no muri Kongo, no muri Afrika yose turaronka ijambo ry'Imana, turamenya inkuru za Yezu, turamenya ko uwizera Yezu wese atazopfa rubi, ntazopfa rubi pe. Nimuze rero natwe twumva impanuro za Pawulo, twumva inyigisho za Pawulo, tuze tubashe kubana na Yezu ibihe bitazoshira. Amen. Bana b'Imana muri Kristo Yezu, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.